Reka murazi naye niba nibeshe Belnasi murazi naye ego niba nibeshe Ozi murazi naye cyane bitego n'ikireraniza abantu novuga kugira ngo bakwizere nk'umugenzi wabo wa hafi mbere turakundana hanyuma sinzi ngira ndi romantique deja arimo ngaho urabona umukobwa arimo ngaho deja urabona hera tu vois no kumenyesha uko ryari rya mbere duhuye no gutatasha tanseze ntumbwire ko nukuri ndakubwiye If you call me daddy yo, I go call you mommy yo. Take my heart carry go, ukuru tanda uriho. Oh Lord, you my sugar candy, you my banana. Hey, oh mama, namubuze mu buzima no sara. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Bujahit, this is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Bujahit, cy'akinyamakuru cy'amakibazana shamba muri industry of Bujahit. Nkuko tuba tubikora, reka tuze dukengurikira Imana, hama dusubira dukengurikira n'abakunzi ba Bujahit TV, mugano ndetse bakunzi ba Bude. Right now turi kumwe na Driss, nyene check my heart. Vivi bro. Biraza neza. Idrissa tubona meza ni umusore amahagaze neza cyane, novuga no mubeshe bro. Ko fresh eh. Naroko sawa. Na style yako no jaune sana. Yeah, ndakunda John. Muri clip wambaye akapira ka jaune, unawe wambaye ikoti ya jaune. Yeah. Driss. A new generation. Tuko turonka abarivyi benshi babishoboye cyane muri game. Driss bite sasa? Safi tu ndashima Imana. Uko sawa eh? Yeah, ndashima kabisa. Umuririmbyi wa mbere novuga ari muri bamwe bagitangura ari hafi y'abaririmbyi benshi cyane bari hejuru. Nuko no vyita. Azinanye n'abaririmbyi benshi cyane bari hejuru. Iva kuki Driss? Iva kuki? Uri cool cyane, urubaha. Cyambere ndubaha. Hanyuma sinzi ngira ndi romantique. Romantique kuri abaririmbyi bavuga bari hejuru cyane. Jembo natwihuriza sinzi. Ndabicisha ko bugufi bwa mbere kandi ndabubaha. Niba nibeshe Reka murazi naye niba nibeshe Belnasi murazi naye ego niba nibeshe Ozi murazi naye cyane bitego n'ikireraniza abantu novuga kugira ngo bakwizere nk'umugenzi wabo wa hafi turi inshuti turazinanye turubahana turakundana arakadikana bavuze romantique nako nyene kuba uri romantique kuba ko abakobwa bakunda umuntu yiyorosha bitaho abatera inkuru kugira ubugenzi bugume bugenda neza cyane navyo birimo Driss na musi rero tuza kuvugana na Driss kuvyerekeye indirimbo yiwe nshasha ni Take My Heart novuga audio yayikoreye novuga muri Master Music kwari kuri Hitmaker uri jamana jua bro sana uri jamana jua sana yani beat yako kabisa naisikia ko ni kabisa ngoma kali uri jamani bara walai uri muti wamenyo jya muja ni so respect kabisa video ni kwa The Brothers kwa Wise Pro nawe nyine video yayikuze neza sana sana Wise nawe nyine ndamwemera n'umuntu akazi umutima mwiza Mungu wangu ndamukunda cyane kabisa sinabona ko abantu bagukora ibikorwa ciza cyane uri nzironka amahigwe ikaba audio ikaba na video bika byose bikaza novuga ari umwimbo mwiza cyane ari cyangwa kimeze neza cyane Driss kubgawe urabona yuko biba bigutera intege nawe gukora cyane sivyo naga Driss feedback rezi indirimbo bimeze gute abantu bakoyakira gute Driss feedback ni nziza cyane aho byashoboka ko bayibona barayikunze gusa sinoreka kuvuga ko hari utuntu nyene usanga tutagenda neza muga twatunda umuntu adaha umwanya cyane en général ni bon ndashima turabona n'ama location ya clip novuga Driss na ntiata uroho jamani kwa Driss yakunipatia na mimi invitation jamani Driss ni location novuga ziba zisa n'umenga zirazimvye bivanye n'ikibanza wazikoreyemwo ahantu hagiye ama déplacement biraboneka ko ara ibintu by'agaciro zirazimvye nibyo zirazimvye cyane kandi zirazimvye gose gusa management yanje yaravyitwayemwo neza kabisa avuga ati bitsimba bireka The Brothers uri muri The Brothers Entertainment yakoze niwabibonye na logo nuzenya Wise arafise mu maboko gutya bro ufise chance man Wise ari kukubalia kwereka kukubali kweli Wise
sasa kabisa man ufise ingabirano kabisa biraboneka yuko utoroshe nawe wenyene kuko nk'umu producer nka Wise Tunyerere mu director wa mafilme no ma clip atandukanye niwe yakoze indirimbo ya Visual Love hamwe na Lady JD ni indirimbo nyinshi cyane yakoze no muri zo muri The Fighter baramwizera hama nawe akakwizera ni ibintu biteye igomwe cyane novuga Wise n'umuntu akomeye cyane gusumba nuko abantu bavyibaza Wise gusa ni kubera nyene yafokansinga cyane gukora muri movie kandi hanze y'igihugu muri Tanzania cyane cyane n'ubu niyari gusa arabishoboye hanyuma nanje yarankunze alipendaga kipaji changu acharanzana kwanza ingo mu bya cinema ubu turiko turakorana muri The Brothers nanje ndakora cinema hanyuma urugirije mu bya film nawe nyene cinema urakina muri cinema hariho film iri mu gusohoka cyane vuba cyane nzoba ndimwo yitwa Ingabo nzoba ndimwo rero urumva byose birimo yes ni umuhungu wanje reka ndamushigikire muri byose yes ariko legend umuntu wa mbere guze kwibariza tubazo na uca wibaza ikibazo ngira nabaze Driss nigi ni mukobwa urabona ukuntu bariko baravugana na Driss bari muri clip bako baractinga batamba ukuntu ariko umenga sivyo muri clip gusa umenga ari ibindi bintu tubonamo nga Driss kuko umuntu mutamenyeranye nivyo bankuko ari ndabize ko utagenda utambuje umukobwa wewe abakobwa wewe yaranduzeje arimo ngaho urabona umukobwa arimo ngaho deje urabona hera tiba no kumenyesha uko ryari rya mbere duhuye no gutatasha tanseze ntumbwire ko nukuri ndakubwiye walahi dini ya Mungu mudada kuri phone bo twaravugana maze kumutwara nko video queen twaravuganye turumva twategeze kuvuga turiko turapanga iby'akazi ni wamurondeye hanyuma raja turavugana namweretswe n'umuntu hanyuma turavugana turakorana yaje agiraje afise ibindi bintu nyene agiraje murumva twakoranye nico gituma yagiye atanze video ikoze ku munsi umwe amasena mwamwe ntitwabikoze umunsi umwe mugayo masene presque nka yose twakoranye n'uwo mukobwa niyo nahebeye umunsi tubikore ikindi ndazifatira ikindi gihe cyane Jayce bakuzi ba Bujahit TV ni Driss tubona n'umusore abikora neza cyane même si naho twovuga yuko benshi bataramumenya ariko turizera yuko mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere mwebwe mumwitayeho mwebwe mushatse ko Driss yotera imbere byo byotwara umwanya muto cyane Driss sivyo ne Driss byotwara umwanya muto ya cyane jewe ndiko ndakora ndabizi uko ndiko ndakora n'iguvuza nje zose kandi sindiko nkora nabi gukora neza cyane ndiko nkora neza nawe urabibona sigaje izo nguvu je ndiko ndashiramwo zishigikirwe izi nguvu ndiko ndashiramwo haje mw'izindi z'abandi bantu kugira bashigikire baziha agaciro birababaje man uri kurakora ibintu nk'ivyo woye ugazibona nano kubwira ati man rituwa ngomakali nta nuko usanga umuntu numwe yanditse comment ku ndirimbo yiwawe ibyo hariho intwari zamaho zibona zikabivuga gusa ukazibona nk'umuntu womenga ni navyaraje jwe ndayere guteza imbere impano yawe uramurondeye unampigia simu haitiki unamtumia ujumbe hakujibu anasoma lakini hajibu pole sana kabisa ni hatari yani tu gusa ila jikini no kubwira kila kitu kitakuwa sawa kuko si misi yose bazokoma bakugaye canke si misi yose bazokoma kwirengagiza kumbure ku bantu muye bafise iyo ngeso canke ku bandi baba bafatirwa mbone havyo twomenya ariko umuntu yafatiriwe yo kubwira ati je nafatiriwe nuku ikindi cyo kibazo cyatewe rindira zo kurondera umunsi amadukuru umunsi sivyo none kabisa ariko tuvyizere yuko ibintu byose bizogenda neza cyane n'amasengesho yanyu turakeneye Driss atera imbere hama umuntu yifuza kuraba indirimbo ya Driss isenge kuri YouTube channel yitwa gute Driss nyene YouTube channel iko yitwa iwawe Driss Instagram yawe Driss Driss Burundi Facebook Driss Twitter Driss Jayce bikore gutyo musenge kuri Twitter musenge kuri Instagram musenge no kuri Facebook hose umukurikirane ugire no kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe ugire comment like na share igikorwa ciwe gishikire abantu benshi batandukanye kumbe ari umuntu yo barabonye notification arayirengagiza ariko gushika kuri no mwanya turashima bibe bike tubishime kujya nyene amaze kugeza kuri views novuga zigera kuri igihumbi n'amajana
comments nazo nyene zirarenga gatoyi ijana. Subscribe nazo nyene turabona ko ziko zigenda fresh ko ziraduga. Bo niterambere tuje namabwira abantu je sinchika intege. Iterambere ndaribona kuko ari driss agitangura sari driss uno musi. Wewe utanzi cyangwa utamenyere ugacuja kuri YouTube yanje ukaraba urashaka kubona yo kumengiri hasi bigaje nanje nzaho yapfuye ndashaka kuvuga ati biriko biraza tubiriko biraza byose ndashima Imana bizogenda neza cyane tubyizeye sikize ndiko ndakora guys je ntangwe kubona indirimbo sinatangwe kubona kwa Ali Driss nayibonye kuri stat ya Miss Erica ati tumvirize Adashaka n'utuntu twamaye kutete. Miserika rero niwe witaho kuraba ivyo gusumba nyine abandi bantu. Oya nayo nta link ya kuganira. Anyway ni fresh. Na link kuba nukiye link tusaba n'ikiganiro. Je cyo nzi nuko. Link yashikiriye Miserika nawe gushikiriye kuko nagize diffusion. Gusa rero urumva yene Miserika. Ariko naco peu importe ariko narayitaye. Ibintu byiwe biraryoshe no kuraba wangu. Bizarani cyane. Acha kumbwira ko ndingo yo message rasi nayitaye. Ariko naco peu importe nawe narayuguriye haiza amasaha ariko narayuguriye ndayiraba. Sikizi mise ahubwo Miserika ndamushaka. Oya kubera mu bari mukorane. Miserika n'umwana mwiza cyane urumva yatayipostinga byari kugorana nico gituma rero mvuga gushigikirana uko bifise akamaro cyangwa nka wewe wayikuye kwa Miserika mu yatayiposta urumva nkako kavyuka we nari kuba ndagahombe oya nari kukaronka kubera yuko naciye mbona notification nawe wewe mu nyundungikiye link ko je n'abantu benshi banikira amabika okay sawa c'est bon wewe ni wewe muga ntabuze abandi bantu baba barayibonye oya abo Miserika bagaca bayiraba donc yaragize camara Imana imuhezagire ni sister wanje nikundira cyane nta gikorwa gihari hagati ya Jenna igikorwa sinzi ibyo bivuga tutajya ari Driss cyangwa tubaniye ibintu by'amasoko tajaribu minaye birago urazi yuko ibintu nk'ibyo mutama ari process very nice Nkuvuga ngo bari hafi ya kumbere bokora byo koroherano zenya kuko Ali Driss umviriza ndakubwira Ali Driss urazi kuranya igikorwa na Miserika ugakorana igikorwa na Bell Nice biragufasha bajya abafana biwe kuba bagukurikirana wewe ubu mutwaye iruhande rumwe rw'abafana mbo baguma bamufana nabo bace bagufana directeur mama wumvise message y'umviriza kubure ikujya wagize washize kuri stat message kuri Miserika kujya washize stat link ya Ali Driss gira rero mukora igikorwa umufashe petit ni ayo tu reka tuvyizire ko bizogenda neza cyane Ali Driss Miserika ndibaza tuzobivugana tu numumama nyikundira cyane ni nka sister wanje mukuru turahuza tu nyene tuzobivugana numve nyene yuko kuko nawe nyene uraza ari muri management yiwe nanje ndi muyanje peut-être sangari utundi tuntu voilà gusa ndizeye ko bizogenda neza kandi merci kuri proposition yawe yes na cyane ko ubundi turafasha nabwira tuzanye ibyi kuko sinuguma ndakwaza ibibazo gusa nta gufasha nama idea sibyo ndakaka merci sana yes ariko Idriss niho genda ifo bila kutugusia jamani Idriss nawe nawe na oya sinicuza ukumenya mbishimira Imana nziza umubiri ndetse no ku mutima reka ngukunda bebe rumutigeze ukundwa abatwanka bakingitwe icwe n'agahinda olara yumashuka kendi yumabanana cheese oh mama namubuze mu buzima nosara if you call me daddy yo I go call you mommy yo take my heart cargo ukuru tanta uriho ola yumashuka kendi yumabanana oh mama namubuze mu buzima nosara cheese ola yumashuka kendi yumabanana oh mama namubuze mu buzima nosara akira umutima wanje utware ndawukweguriye uzigame ndakubona nkarema nkatuza ku mutima nka mwenyura nkaseka
namwe no kubura nurira nka sarara Driss gumi iruhande Ola you my sugar candy you my banana hey oh mama namubuze mu buzima no sara hey oh mama if you call me daddy yo I go call you mommy yo take my heart and carry go ukuru tanta uriho oh la la you my sugar candy you my banana hey oh mama namubuze mu buzima no sara Dakubuze mu buzima no sara ni indirimbo yande ya Almart bro mtongo makali Asante sana wabane waache ila kula siku tu wataikubali ni hatari kweli alichosema Mr. Champagne hatari kweli ni hatari mukuzi wa Bujahit TV novugana umusore abikora neza cyane turakene support yanyu rero je kubwanje sikuvuga ngo ndaheza ili Driss akazokoma so indirimbo tuzokuba tumufata mu mugongo tumuma interviews atandukanye ariko na wewe uriko tukurikirana turakene support yawe indirimbo yawe nawo ishigikira ukayiyo kwa muhari Driss bagati ari Driss tukwatana Camille Bar katakusaidia atakupanda kabuto sio nagufasha sivyo none ari Driss wewe uretse bintu man wa diaspora kabisa bagira icyo bakora kuri Ali Driss kumbure support binini cyane novuga ibikorwa vyiwe bibe bigireka agaciro Ali Driss style bube bwinshi yambare neza agira ivyumviro byo kwiteza imbere yubaka igihugu ciwe agira amatongo Ali Driss agira amazo agira n'imodoka aha akazi n'abandi nabo nyene batanguze barakora sivyo Ali Driss we man we dogu cyane inkizaheze ndaki kuramvugira yes unanisema ya vitu wewe kabisa reka tuvyizere ko bizogenda guko cyane Ali Driss ndagushimira cyane Ali Driss asante sana nawe Benishu ndagushimiye cyane mwakoze kuntumira hari ikintu kimwe ntogenda ntavuze ego twavuze cyane ku muziki wanje ariko ari ikintu ntogenda ntavuze kimaze iminsi kimbakiye umuntu yitwa Karim agwaye Karim Babel Karim Babel agwaye ujya mu cyama je ntawe nzi sinari naramukwirikirana kujyaye si ukuvuga rero ngo ni ikintu kanaka mfatiye ko gusa ndatumira abantu bakurikiranye kino kiganiro vraiment office cyakora gikore anahimirize n'abandi n'umuntu atorohewe akeneye ubufasha sinogera ntakivuze ahantu hose novuga ko ngenda ndaca ko icyo kintu nageza kukivuga mu mwibuke vraiment n'umuntu atorohewe hari abantu bari ko arafasha Oceane c'est bon ni byiza bose nabo gufasha bose atanumwe avuyemo gusa nimumusige inyuma kuko ni nawe yatanguye kumererwa nabi kandi byaravuzwe naho bitarose ingufu cyane ko rero mwarinze mugira ko gatima dukunde bose tugira ico dukoze je iskumbere na jingira ko mvuga je n'umuja mwanje nyandike inbox yambwira ati bro naona garanshize ko cover kuri stati imwe ya Oceane bazomugirira kuri kozi ashanyandikira ati bro industry reno naona ni hatari ibintu nk'ivyo ati none Karim Babel ni vipi nani mwamwire ngagijera savye conseil muramwima ibintu nk'ivyo cavuga ati Jeffrey mandabuze n'icyo namwishura kuko ababijejwe ni barabico bokora bose babafashe ni twavuze ko batureka gufasha Oceane cyangwa bareke gufasha Karim Babel bose babafashe kuko bose nabana b'igihugu kandi n'umuririmbyi ujya mu jama kinana comedy ibintu nk'ivyo arafasha na entertainment yacu itera imbere sana urumva rero nk'ubu agiye kurucumenga bya bintu twe dukora canke banaka badukorera canke badukoreye ntitubiha agaciro nta gaciro bifise kandi natwe urumva bishobora kudushikira Guys, tubikore nuvuga umuntu wese yifuza yuko kwifasha Babel arazi urandika kuri comment ngaho nimbukene nimero turaza kuyikwishura nimbukene gufasha Oceane wonyene andika comment ngaho nyene turaza kubigufasha ariko bose nabo gufasha kuko bose nabana b'igihugu ni mwene wanyu ni mwene wacu bose tutose turabavanga hariho n'ama group kuri WhatsApp ariko aragerageza kugira boronka nako gake kabonetse bakamushire umuntu rero ashaka kugira yoshobora kudukontakta tukamushira muri groupe
akagira icyo akoze. Nyandike inimero yiwe hajya kuri comment kumbure Ali Driss nyakurikirana ikiganiro azobona ubikeneye kugira ngo nabo nyine bashire muri group yo gufasha abo bantu. Nta kibazo nzobikurikirana ikiganiro n'iki wanje nzoba ndiko ndagikurikirana sinomwirengagiza. Yes rero Ali Driss tumushimire kandi cyane. Merci beaucoup nawe Benishu, merci beaucoup Bujahit kandi félicitations nawe ibintu biriko biragenda neza. Yes ndiyogenda tavuze amateka sana kuri abandi mwarose terambere ryanye n'iterambere ry'umuziki w'umurundi ya entertainment yose muri rusangi. Turabishimiye cyane kandi TV ni TV mvyeyi irazi yuko ama TV mesha yivutse ko kandi nawe nyine nateye imbere mu wangu. Babalao niko wabivuga. Imana bayizagire sana kabisa. Tuzosubira rero inshallah imana bikunze wari kumwe na Beni kuri micro. Umutumire witeka yari Ali Driss nyanditse ku heart. Genda kuri YouTube channel yiwe yitwa Ali Driss, Instagram yiwe yitwa Ali Driss, Facebook yiwe yitwa Ali Driss, Twitter yiwe yitwa Ali Driss kabisa. Mumusanga hose mu following mugire subscribe kuri channel yiwe. Hama rero inyuma kamera Juma Professional ntibagire subscribe. Tubabwire bye. Bye. Respect.